Ines, navuze niyumva muri jewe ko ubwiza bwo mu maso bumpagije kugira nzobe umuntu bose bakunda kandi nzobeho mu buzima bwiza cyane. Kuva kera namye nkunda ubuzima bwiza butarimo imiruho. Hako ubwiza bwanje sishaka ko hari uwo gutora kanenge. Nkunda kubaho ntababaye kandi Imana rukundo yandemye uko ntiyokwemera ko nubaho mpangayika. Mana akira rero amasengesho yanje. Mana yanje, Yesu wanje, nyene urukundo, ndagusavye uzondinde ubuzima bubi abantu benshi babayemo, uzompe ubuzima bwiza. Ndagusavye uzompe umugabo mwiza afise urukundo, afise ubutunzi ntunganirwe. Nzokoze ndabisenze ndabishije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Sister. Oui. When are you going to Bro, uribagiye ko je nashaka kuja hariho hose bivanye n'agaciro niha. Niteguye neza. Ines. Ndagukunda. Kandi cyane nkamusaza. Kuko urazi ko nta wundi mushikanje nimwe fisi atari wewe. Ariko inyifato yawe muri no minsi irikanirwa n'amakenga. Kandi cyane unigeze mu bigero ariko aho ugeze wahabere maso gose cyane. Ushaka kugira ikibazo. Aho tugeze umuntu wese akoresha iki ingufu ziwe n'amaboko yiwe ahosha n'ubwenge bwiwe. Uzokurahe umugabo muzobana umeze uko urera amaboko nkamwe n'uko nta musore n'umwe ko bakora n'umuntu bikinebwe. Urumva je rero ndikinebwe? Bro, urambabaje. Nitwagomba tujane ndahahevye. Urahevye? Ndahevye. Sawa? Kajewe ngende. Ariko ndazi uko igihe cyose nzoba mwana nazoba ndahari uzovyibuka kazuka ko nari ngukunda. Thanks sana kweli. Miaka myinshi tutabonana. Nawe mu bantu heza pe. Abantu neza. Ninagira mariage nzoraba nimukiranda hano kugira ngo kisanzwe. Ndakubaze man. Gusa felicitation kwanza narumvise ko bakudugije muri company ko rusigaro CEO. Bisanzwe man. Bro bizi ko reka. Ari imana gusiko tuntu twaye. Gusa byose bya bose. Oya ibintu ntago bisanzwe bya bintu. Kwitwa ni bisanzwe bya birarenze. Ari abantu benshi usanga bakoze imyaka myinshi bakore company ariko kugira bagire kuri rya gwego we bagushizeko. Twe turashima imana gusa bisanzwe. Umuntu kutwa yagizeko. Après yabiye gusa ko shaka gukora mariage mahandi fise. Yakombwiye. Dore muri group ya WhatsApp turavugana. Dushaka kubona kigiye cyose urabishe n'ugize umwana kintu nakimwe nage kireke tumaranye ni karabingira nk'amezi nk'indukuku mwakuri mu kukwira mami muri group ya WhatsApp turavugana yine ndakwereka gusa ni turabonana ariko turapanga afite nk'indugwe imwe tubonana rero ko mu byihutishije moye kuri WhatsApp mugira mupange mariage mutanabonana bro. Oya tuzomanza tubonane sinabeko next week tuzongorana kugira ngo après yabiye gusuko shaka kora mariage mahandi fise. Ingwergo
dada muri iyi minsi dusigaye tuvugana nawe urayica ndagi gusomesha ku kigihe cyose kamere tubonana wewe kumugendagenda cyane ubona turacabaye kwe kubasa neza umwana w'imico cabaye kabisa ndabona ari ico ndabona niza guza kwe bwa busazi bwawe n'amagubi bige byari byakiye dukira abasuru ubu dushaka kuba bapfa ubanze kwanza umwige uya nitwabonana urumbo ntabwo ruzira mu isanzu murakora cyane kugira ngo ingene bene namuzi ivyo ni vyiza yari intambwe nziza uzomburikiza abantu aho ntumugiye wanje ntari uzombwire kweje ndaha uzohava nsanga bampanguye nawe usanga Hello babe, meze neza? meze neza nawe Bon, shushu meze fresh. Nawe? Meze fresh. Basa neza. Thank you babe. Ariko shushu ndakubaze. Oui. ujye kururamu Kubera ko mbajije. Ubajije ko kubera ko tuzanye kuri telefone nk'ubu tubonanye uri peguzo nimerera nk'uko wanyemereye ko tuzakomeza urugendo rw'urukundo rwacu. Cyane shushu. Basi nyene nubwo tutarabonana. Je ko mutima numva ndagukunda. Ndagukunda cyane. Nanjye ndagukunda shushu. Ukunze kubona kose. Shushu. Oui be. sawa reka jya ku kazi we turasubiye sibyo bebe Ego shushu. Ndagukunda. Nanjye ndagukunda bebe. I love you too. Sawa mkunzi wangu. Bye. ndameze neza ariko hari ikibazo mfise maranye iminsi kirandagishinga cyane uzi icyo ari cyo
oya ntacumutse kimbwire no Sabla ndashobora kuba n'abankunda bosi wacu cyane ariko birantera isoni y'ukuntu ushobora kumwegera ngo ndabimubwira burya wafise imyaka ingahe kwe kumva gijo kubera ndavye ukuntu ngana n'ukureba vyarakunaniye kumwegera kumbwira ati je bosi n'ukuri numva nyene imitoma yiwawe ukayikoresha Sabla uretse neza ko mu mico yacu y'ikirundi ata mwana w'umukobwa ashaka kwegera umuhungu amubwira ko amukunda nk'ivyo nobihera hehe nkagenda neza marimari imbere yiwe ngo bosi ndagukunda ngira ni mu muryango boca banje ivyo ntavyo noshobora gukora reka kandi wowe urabona ko vyoroshe kubera umufisi je ndamufise kandi ndamukunda niyo mpamvu rero utegerezwa kuja kubimwibwirira ahubwo sha Sabla ndakwisabira serivisi ntonya gusa ntabwo wagenda ukamunyegerera ukabimubwirira kandi wowe unkoreye ikintu kinini cyane ndashaka gukora no ku mazi ramumviriza urabizi yuko je na boss atabintu birebire ni bite nsawa akazi kameze gute nkamubwira ati bona ndagiye ngo nakameze kuno ahubwo rero ikintu gihari genda umwiyegereze umwishire ko kebwe nyene hamwe nawe nyene azosanga yakwiyumvisemo aha sha ndavumenga kumwiyegereza byo biroroshe muga kumubwira ngo ndagukunda vyombora kanibandaniriza ndazi wahejeje vyiwawe komeza yatingiye kuhandanya Mama, undi ndagushimire bizo aho urangoye burya nasanze ubuzima tubayemwo abavyeyi nta kintu kimwe kizova kiza kibasumba ni byinshi wafashije undi amaze gushika utuntu twishi kubera umugisha wawe ukuntu usengera nawe urabizi mama nzogora ku bwawe ndagushimira cyane umvuye ku mutima mama mpago nzumira kandi wazi ko ndagukunda kandi cyane bihoraho ibihe byose mwana wangu sawa uyumva amahoro yakoze biriya n'ibindi tubikora amen ariko rero hariho ikintu regajya hariho ikintu ushaka nanjye ntarabona ntaranyereka tumye mama guma mu kazana ntagatanga ahenze ngo nibindi guma mu kazana mama rindira gato turacavugana ibintu turashira ku murongo umunsi umwe mu gihe gito cyane zoheza ndamukuzanira ndamukwereka hano umwana mwiza yitonda atazokuvuga ameze neza nanjye nashaka ko witonda kare n'ubu w'inzobe ab'inzobe ko bakunda kuyishima oya hishima bibisusu kandi nzobana neza nshaka umukazana atari nk'aba bakobwa bagenda barashwibagiza shaka uwo tuzokumvikana bibona inyuma niyo mpamvu bagira ngomba uwo tuzokumvikana azonyubaha atazogenda arantuka ku nzira cyangwa ngo agenda aramvuga uko ndi hose umuntu akubaha atarakubona niwe uze wita none uwo vuga ko anyubaha atarambona kandi atanzi nanjye ntamuzi naramubwiye ati mutamakazi yikunda ibintu yavuze yo nanjye bagankunda umuntu nk'uyu ati ngo ndaramukunze ati amena sawa nanjye uwo niwe nkunda Karibu Debo urisanze nzi cyane none ko mbona umusa neza uratagase cyane Tatagase cyane gose Oh Imana tu
Yes. Ndabibona kabisa na kimana ndakora kumuseka bisa neza ngoma asa neza ni Imana gusa yenyene nzi ko Imana idashobora kuba abana bayo ariko nawe nacubaye ariko naje ndabishimira Imana pe naje ndashima hama Ines jereka nashaka kubaza nyene gusa nawe ingere ishobora kubikubaza kenshi ndakunda gukurikirana stati zawe ibyo muhungu nkunda kubona kuri stati nakundanye is my king of heart murakundanye by'ukuri utabitahura mana yanje Ines wowe n'ukuntu ndakuzi waremeye gukundana n'uryo umuhungu w'imfubyi n'uryo aza kumaririra Eden namu Deborah kuri kuje kumbwira ibintu nk'ivyo uramuzi yes ndamuzi nza kukubwira ibintu nk'ivyo ntamuzi kandi umenye ko ujya muhungu wawe mutoshoborana iwabo bararoga kandi ikindi nacyo utaruzi ujya muhungu akundana n'abakobwa benshi iwabo bararuga ujya muhungu akundana n'abakobwa benshi ni mubi mundekere je ndamukunda kandi nawe ndisire neza ko nkunda rero jejo sinzi nakibwira nimba ari mubi icyo nzi nuko nkunda kandi iyo aba ari mubi abakobwa nibo baba bamukunda kuko nyene we ntawuzi nanje bwanjye sindamuzi mana yanje nawe ntawuzi urazanda kujana wawe ndazenda kujana wawe ndahazi usanga yakobeshe ko aba muri etaje ngirango ivyo biturekesha sike nta kibazo no musi ushobora kutantahura gusa avec retard tu regretter ndetse kuzokwibuka ko nari nabikubwiye Deborah nakwiyamisha zishabisa zawe okay nache kayigendera sandazi kuzokwibuka ko nari nabikubwiye Listen, yampevye ku bwa Ines. Je nzovyica byose mpaka agaruze n'imitahe nzoyishiramo. Umukobwa wese bazokundana nta mahoro azigera ndonkana. Dake unarusha? Cyane. Sansport naheruka kera niyo mpamvu. Mama, narusikia. Hata nakimda. This time nafsi umushayi. Bivuze ko umukunda? Oya ask uvuga. Ndabajije nyine. Listen n'umujama cyane. Ufise amakuru ye menshi nta kintu na kimwe nazi kuri we gusa ari umukobwa bamaze iminsi bakundana kuri phone ariko bariko bapanga kubonana ariko ntibarabonana. Bivuze ko ahari abana amakuru mabi kuri je. Sabula mukunda? Yes kuko ndamukunda nako dukorana ku kazi hari n'umugenzi wanje nyene dukorana ku kazi kurumva. Yaramupfiriye aramukunda umva sinzi ngene novyita niyo mpamvu nenda kubajije
sha ivyo mbona bigeze kure kuko baguma kuri AP buri munsi ivyo birasanzwe ico nzi jewe nzomushikira ntabimwibwirire kuko mugenzi wanje aramukunda vyave umva turanyene gupfa wumva sinzi ingene novyiga okay uragenda umubaze wumve ngira ngo vyocamwe hama reka ndakurekereho je niba ndaheza agasport kurabona nagaruka kera